Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kwibanda ku makuru akomeye cane ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ubwoba ari bwinshi ku bamwegereye, aho amakuru adushikira avuga ko umwanya wari wose ashobora gukorerwa ibintu bikomeye cane. Hakaba hari amakuru anavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora no guhunga igihugu c'u Burundi kubera iterabwoba ariko aragirirwa n'abategetsi bakomeye cane bakomoka muri CNDD-FDD, bariko baramuhatira gutanga imihoho kandi bakamubwira ko nadatanga imihoho ku neza yiwe ndetse n'umugambwe n'igihugu muri rusange azisanga yatanze ubutegetsi ku ngufu, kandi ko azahura n'ingorane zikomeye cane harimwo gufatwa agapfungwa amaze akagirizwa ibyaha bikomakomeye harimwo kugambanira igihugu ndetse no gusambura umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abariko barakora ibishoboka byose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ave ku butegetsi harimwo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, hakazamo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ndetse na General Silas Ntigurirwa n'abandi bajenali bose bahambaye bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arabamaramaza akamaramaza n'umugambwe akomokako. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho i Makamba hari umuryango ubangamiwe ku buryo bukomeye cane, ukaba utabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye kubera akarenganyo bariko barakorerwa. Nabyo nyene muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru. Komine Bweru naho ibintu ntibyoroshe na gatoya. Umenyesha makuru Patriyoni Ntakarutimana arapfunzwe ku gikenye ca Musitanteri Diane Nibitanga. Amakuru adushikira akaba azira amatohoza ariko arakorwa ku kiziga cyari kiri mu modoka ya Musitanteri. Gusa ikigaragara cyo nuko kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi ari umwuga ugoye cane, kuko abamenyesha makuru bariko barakorerwa ibintu bibabaje kandi biteye isoni, byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwamaze kwica igihugu mu mpande zose. Akaba ariyo mpamvu abarundi bijunja n'ijambo bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wowe ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Makamba, aho hari umuryango ubangamiwe ku buryo bukomeye cane. Umushingantahe Ndayegamiye Geregwari n'umupfasoni wiwe Kwizera baraye mu gasho k'umugwa mukuru wa komine Makamba mu ntara ya Makamba. Ejo haheze kw'igenekerezo rya 15 ukwezi kwa karindwi 2024 isaha 5 z'umugoroba, Geregwari n'umupfasoni we bari bitavye Procureur wa Makamba Sawushimike Karaveri ku bijanye n'amatati y'umwana bapfa n'uwitwa Inakarire Odette. Kuva ubwo Geregwari n'umupfasoni we baswe amatelefoni binjizwa agasho. Intango y'amatati muri 2019 umwana wa Geregwari n'umupfasoni we yaratwaye inda. Uwo mwana yari afise imyaka 14 gusa.
uwo mwigeme yavuze ko iyo nda yayitewe n'umusore bari bigana akaba umwana wa Karire Odette. Umuhungu yamuteye inda we yarayihakanye. Mu mwanya wa mbere ayavuga ko ataho bahuriye. Umwana akivuka ababyeyi ba wa mwigeme bagwanye intambara yo kurondera ko umwigeme wabo yobandanya amashuri. Nuko umwana avutse bamwiyandikira ko umwigeme aja kubandanya amashuri. Uyu mwana yitwa Annie Stacy Kakiza. Ubu afise imyaka 4 n'amezi 7. Mu bitabo bya komine yanditswe ko ari umwana wa Ndayigamiye Gregoire na Kwizera umufasoni wiwe. Umwana ageze ku myaka 3 ku ruhande rwa se w'umwana nabo batanguye kuza kuraba wa mwana batari baremeye mu ntango bamuzanira udukado. Abamureze barabiyama. Nyina w'umwana yoba yahavuye asohoka igihugu. Umuryango wa se uca usaba ko bawuha umwana wabo kubera nyina atariho ari. Abareze uwo mwana bararahiye ko bidashoboka ko bamutanga imanza gupfungwa. Umuryango wa se w'uwo mwana bahavuye bitwara. Ntikwashoboye kumenya neza isentare baba baritwayemo. Baba baranaronse urupapuro bajana muri sentare rwerekana ko umwana bamwandikishije kuri se w'ukuri. Ibitumvikana ingene Stacy yoba yahavuye yandikishwa kabiri ku babyeyi badasa. Umuryango wa nyina bo bavuga ko urwo rubanza rwabaye atarwo bamenye, ko bagiye bumva ngo umwana wabo yahawe uwo muryango wundi. Ejo haheze Gregoire n'umupfasoni we babonye igitero ku rugo rwabo. Inakarire Odette yaje atazambaye avuga ko ategerezwa kugenda ajanye umwuzukuru wiwe nk'uko abaciye urubanza babitegetse. Niho Gregoire n'umupfasoni wiwe baca banyaragasa kwa Procureur Karaveri Sabushimiki. Nta mahirwe baronse ahubwo binjijwe agasho babwirwa ko azokovamwo bemeye gutanga umwana Gakiza. Iyi ntambara ba nyirakuru yarahamuhamuye umwana ku buryo bukomeye cyane na nyina wabo w'imyaka 13 basigaranye muhira. Ejo biriwe badafunguye, biriwe mu bwoba bwinshi ko bashobora guterwa umwanya uwari wo wose. Ninde azotabara aba bana igikenye? Iki kibazo nticoroshe mu gihe impapuro umwana yanditswe ko zidahinduwe biciye mu ngingo ya sentare. Gakiza ni umwana wa Gregoire Ndayegamiye ndetse n'umufasoni we Kwizera. Abamubyaye ntibamwiyanditseko. Izindi ngingo zose zerekeye uyu mwana zashoboka ari uko urupapuro rw'amavuko y'uyu mwana ruhinduwe n'ingingo ya sentare maze hakaboneka abandi babyeyi bafata ingingo zijanye n'uyu mwana. Bigenda gute ngo Procureur Karaveri Sabushimike ntabe ariko arubahiriza ababyeyi bazwi n'amategeko? Bigenda gute ngo ikibazo nk'ico kibe kikiriko kirajamwo iterabwoba? Ntituraronka ico abo ku ruhande rwa se w'umwana bavuga muri bino bintu. Ntituraronka n'ico Procureur yashimikiza mu gufunga Gregoire n'umupfasoni wiwe. Tuzobandanya kubikurikirana, ariko ingingo yose yofatwa ikwiriye kwisunga ineza y'umwana kandi ikisunga amategeko agenga ibijanye no kubana. Gusa ikiboneka cyo nuko harimwo amanyanga akomeye cane kandi bikaba biboneka neza ko uyu muryango wa Gregoire uriko urakorerwa akarenganyo gakomeye cane. Amakuru yacu tubananize kubiriko birakorerwa abamenyesha makuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko kumenyesha amakuru mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bigoye cane, aho ubutegetsi buri gukora ibishoboka byose kugira ngo buzibye abamenyesha makuru bareke kugumya bashira hanze amabi ariko arakorerwa mu Burundi. Iyi akaba ari intumbero CNDD-FDD yafashe kuva aho itanguriye gukora amabi atagira izina. Komine Bweru, umumenyesha makuru Patriote Ntakarutimana arapfunzwe ku gikenye ca Musanteri Diane Bitanga. Ntakarutimana akorera ikinyamakuru Jimbere Magazine. Kuva ku wa gatandatu igenekerezo cya 13 ukwezi kwa 7 2024 ari mu gasho ka Komine Bweru mu ntara ya Ruyigi ku itegeko rya Musanteri Diane Bitanga.
icyaha ca Ntakarutimana ni ukuba yarubahutse gukora amatohoza ku kiziga cari mu modoka ya musitanteri. Isoko ryacu ryagize riti hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 Mukakaro 2024 aho umumenyeshamakuru yitwa Ntakarutimana nta akorera ikinyamakuru Jimbere magazine yari mu kazi ka misi yose ku bitaro bikuru bya komine Bweru. Niho haza imodoka ya musitanteri Diane Nibitanga irimwo ikiziga c'umuntu biboneka ko yagonzwe. Musitanteri yari amuzanye mu buharuhukiro. Muri ako kanya nyine haciye hashika umurwi w'abantu bo mu muryango w'uyu ngo yagonzwe, bavuga ko badashoboka ko uwo musitanteri yari kwihutira kujana uwo muntu mu buruhukiro mu gihe wamugonze batigeze bamufata, ahubwo bakagiriza musitanteri ko ariko akora amanyanga ngo yo kumukingira ikibaba no kumunyegeza. Umumenyeshamakuru Ntakarutimana yaciye yegera abo bavuze umuntu aratohoza kugira atange amakuru, ariko musitanteri yagumye amutera ubwoba ko niyakora iyo nkuru aza kwibonerako. Umumenyeshamakuru yabandanije akazi kiwe kuko yari yavugishije bene umuntu yegereye musitanteri Diane Nibitanga ngo nawe agire ico abivuzeko. Musitanteri yaciye ahamagara abapolisi bari kumwe barafata uwo mumenyeshamakuru bagenda baramuburuta hasi bamwinjiza agasho kari mu gipolisi. Gushika n'ubu niho Ntakarutimana apfungiwe. Biratangaje kubona umumenyeshamakuru afise amakarata y'akazi akwiye ashobora gufatwa ari mu kazi kiwe mu gihe bafise amategeko abagenga kandi n'umukuru w'igihugu adasiba gusemerera ngo ntacoshoboka mu gihe atabamenyeshamakuru bahari. Ntitwumva rero ingene umusitanteri ashobora gufata umuntu akamupfunga atakosa na rimwe amwagiriza. Ibyo tubona ko ari iterabwoba ridasanzwe ririko rikorerwa abamenyeshamakuru. Bino bintu birateye isoni. Abamenyeshamakuru batari bake bamaze iminsi bahohoterwa mu Burundi, bamwe bagakubitwa, hari abahazwe kunyuruzwa, hari n'abagiye barafungwa. Aha rero ntitwibagire Floriano Irangabiye na Sandra Muhoza basanzwe bari mu buroko bw'akarenganyo gakomeye cane. Urwego CNC umushikiranganji Leocadia Ndacayisaba ajejwe ibyo kumenyesha amakuru n'umukuru w'igihugu barakwiye gufata ingingo zihagarika akarenganyo n'agatotezo kabandanya gukorerwa abamenyeshamakuru. Kwibagira kandi ko kuva muri 2015 abamenyeshamakuru baba 100 b'abarundi bari mu buhungiro, aho bamaze igihe kinini baba hanze y'igihugu kubera ko birukanywe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ibi nyine akaba ari ibintu biteye inkeke kandi byerekana ko ibiriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Twari twababwiye mu ntango z'aya makuru ko ibintu bitoroshe na gatoya ku muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru ariko aradushikira ntahumuriza umwanya uwari wose Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora guhura n'ingorane zikomeye cane, kuko ibihangange bikomakomeye bikomoka muri CNDD-FDD bimaze igihe bimusaba gutanga imihoho, ariko yararahiye ararengwa ababwira ko adashobora gutanga imihoho. Ubu muri no kano kanya amakuru ariko aramushikira ndetse ariko arakira avuye ku bihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD, aremeza ko rwose ibintu byamaze kugera ku murindi ukomeye cane, aho bamugabishije bakamubwira ko rwose nadatanga imihoho ku neza ye ndetse n'igihugu ashobora gutanga imihoho rwose hakoreshejwe ingufu, kandi ko bishobora kumugiriraho ingaruka zikomeye cane, harimo no kumwinjiza ibohero nk'uko yaginjijemo Generali Arengiyome Bunyoni. Abegereye Ndayishimiye ndetse n'abaryango be bakaba bari mu bwoba bukomeye cane, kuko Ndayishimiye yatanguye kwiyumvira guhunga igihugu, ariko nanone akabona ko ari ibintu bigoye cane, kuko ashobora kugerageza gusohoka igihugu bagahita bamufata, bityo bakabona ibyo bamwagiriza, akaba yabuze icyo afata n'icyo areka. Ariko nanone akabona ko ibintu aho bigeze adashobora kubihagarika, kuko ari abarundi ubwabo ntago bakimukeneye, ndetse n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ntago bakimukeneye. Biraboneka neza ko amagorwa ubutegetsi bwe bwateje abarundi
rwose ataho ashobora kubihungira, akaba ariyo mpamvu abamwegereye ndetse n'abaryango be bavuga ko ibintu bikomeye cyane. Turabandanya kubatohoreza amakuru ariko aravugwa ndetse n'ibiriko biraba byose nyine mukaba muri bujye mugenda mubikurikira kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.